uno msetse yaga ivyerekeye iki muganga. Murakoze cyane ego nkuko mubibona muri kumwe nyine na Dr Boaz NIBITANGA no musi tuza kuvugana ku ngwara y'umushishito estomac mesanzwe nagasaho twovuga yuko iyo umuntu afunguye gashikiramo imfungurwa akajejwe gusya imfungurwa rero hariho byinshi bishobora gutuma umuntu agwara iyo ngwara ya estomac cyangwa y'umushishito mu bintu bitera iyo ngwara y'umushishito ikintu kizo bwa mbere ni mikrobe mu bwoko bwa bakteri yitwa Helicobacter pylori. Rero iyo estomac imaze kwevoluwa igakomera hari n'ibindi bimenyetso nk'akarorero ivyo twita hematemese n'amavomisma no kudahwa kugeza aho ushobora kudahwa n'amaraso. Ego estomac irevura ku buryo umuntu aza dahwa n'amaraso hamaze kuba exe hamaze kuba umurengera canke iyo acide imaze kuba nyinshi ikiturira impande zijya estomac y'amamikeuse umva impande zuko ushogira complication ya anemie igabanuka ry'amaraso kandi complication yindi ni amaigrissement ucusanga umuntu acaguma yonze kuko ntashobora kuronka kabiri kuko agenda hava ivirana ry'amaraso muri we iyi ngwara ya gastrite ishobora kuevoluwa vers cancer estomac ishobora gutera cancer y'umushishito rero ayo ma complication cyangwa izo ngaruka zishobora gutera ingorane mu nyuma kugeza ishobora gutera n'urupfu ko rwa cancer ya estomac. Nguma nsubira mu muntu tagira partage bikore kugira ngo usangize abandi bakira ingwara canke bumve ingorane ahira bumvise ko ufise ibimenyetso muri bitwagiye tuvuga by'ingwara y'umushishito shika kwa muganga bakuvure. Umuntu yashobora kuba gwaye estomac mvise ikiganiro ashaka kwibaza ngo mbega estomac umuntu amaze kuyigwara irakira. Hello bakunzi ba MIJO Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro kuri mikoni Ange irankunda ko bimenyereye inyuma ya kamera ni Young Africano wa mukameramani wacu aduha amasarama ameze neza. Uno musi rero twaramira ibiganiro bigiye bitandukanye twagira amahirwe rero gusubira kubonana n'umuganga wacu umwe atubwira ibi na biriya. Ikiganiro cacu rero mukwiye kugikurikirana kuri MIJO Talent imisi yose umunsi wa Kane. No twabahaye umunsi wa Kane ikiganiro citwa mbwira muganga ashaka kutuyagira ibi na biriya ingwara zigiye zitandukanye impamvu izo ngwara ziza. Uno musi rero twagira amahirwe kandi kusura kubonana nawe reka ndamuhe kazi ndabaramutsa umuganga wacu n'amahoro. Namahoro yego umeze neza yego turakomeye yego bakunzi bacu ndibaza muramenyereye. Uno musi rero twasubiye Imana yasubire kuduha akaryo canke kudutera iteka kugira ngo no musi dusubire kuyaga. Uno musi rero tuyaga ivyerekeye iki muganga. Murakoze cyane ego nkuko mubibona muri kumwe nyine na Dr Boaz NIBITANGA no musi tuza kuvugana ku ngwara y'umushishito estomac ingwara ya estomac yitwa gastrite. Ego nyo tuza kuvugana ku cyane kuri uno musi. Voilà uno musi rero abantu bagwaye estomac muraho ikaze nimba uravye ikiganiro ashaka gusharinga kugira ngo mugenzawe ayigwaye canke ufise mugenzi we ayigwaye ayisangiza abandi kugira ngo abandi bose babone impamvu estomac iza impamvu crise iza ugwaye estomac impamvu ukwiye kwitwara gutogira ngo ushobore gutora gahengo canke gukira estomac irakira sivyo. Ego voilà. Reka tuyage rero icambere na mbere kwanza akabazo ka mbere estomac niki. Murakoze cyane icambere estomac novuga mu Kirundi estomac n'igifaransa mu Kirundi no mushishito mesanzwe nagasaho twovuga yuko iyo umuntu afunguye gashikiramo imfungurwa akajejwe gusya imfungurwa ko iyo umuntu afunguye muri tube digestive zere no mu kanwa ikamanuka na esophage ikamanuka n'ibindi bihimba gazashika mu shishito niho abera ama reaction mwamwe yo gushobora gusya imfungurwa umuntu afungura. Ego rero ingwara tuza kuvugana ni ingwara ifata ico gihimba citwa estomac cyangwa umushishito. Tukiraho nyene kuri umushishito mbega umuntu ashaka kuvukana ingwara y'umushishito canke ayigwara kuzi. Murakoze iyo ngwara ya gastrite y'umushishito cyangwa ya estomac umuntu ayigwara akuze ntashobora kuyivukana. Impamvu rero umuntu ashaka kugwara estomac impamvu bituma ni
murakoze cyane ego iyo ngwara kwanze cambere tuza kuvugana ko niyo ngwara itwa gastrite mesanzwe ni ingwara ifata umushishito abari byo twita inflammation ni nk'ubushe rero ako gahimba canke ako gace kitwa estomac nkuko twayivuze imeze nk'agasaho rero iyo umuntu agwaye estomac canke yagwaye uwo mushishito ko indani nko twavuze nikameze nk'agasaho waza agasaho kaba gafite impande z'indani n'impande zo hanze rero indani mushishito hari amaparoi twita ama muqueuse rero iyo umuntu yagwaye iyo ngwara yo mushishito ya estomac haca hatukura inflammation ko hacaba ibyo twita inflammation ubushe musanzwe amaparoi y'ama muqueuse abafise couleur isa na rose mugabo muri ico gihe iyo imaze kugwara haca haba rouge haca hatukura rero hariho byinshi bishobora gutuma umuntu agwara iyo ngwara ya estomac cyangwa yo mushishito mu bintu bitera iyo ngwara yo mushishito ikintu kizo bwa mbere ni mikrobe mu bwoko bwa bakteri yitwa Helicobacter pylori mu bice birenga 50% by'ingwara ya gastrite ya estomac bitegwa niyo ngwara ya niyo bakteri yitwa Helicobacter pylori rero benshi baragwara estomac atayindi mvo yabiteye ugasanga yizanye uko kwizana rero iba yatewe niyo Helicobacter pylori habaho rero n'izindi mvo cyangwa amakoza ashobora gutuma umuntu agwara ingwara yo mushishito ya estomac icambere uretse ico cambere cha Helicobacter pylori ariyo itera ahanini cyane iyo ngwara hari izindi mvo zishobora kubituma nk'akarorero iyo umuntu yagize imyitwarariko ama stress umubiri wacu ingene usanzwe ukora iyo umubiri wagize kibazo kanaka harabo ama hormone ama enzyme aba secrete n'ututuzi rero iyo umuntu yagize stress cyangwa imyitwarariko cyangwa ibintu bimuza amahoro umubiri ucuhingura umurengera wa acide gastrique cyangwa acide chlorhydrique n'utuzi twasanzwe twaba turi mushishito dufasha muri kwa gusya za mfungurwa rero umubiri ucuduhingura annexe hingura ya acide chlorhydrique nyinshi nayo igakuba bari acide ko umubiri uba wigerera urazi turaza gukora mu gusimfungurwa muga mu ico gihe hamaze kuba hamaze kuba umurengera canke iyo acide maze kuba nyinshi ikiturira impande zijya estomac y'ama muqueuse umva impande z'uko y'amaparoi rero muri ico gihe ico ni kintu kimwe gishobora gutuma umuntu agwara estomac niyo mpamvu zo kumva ngo bivanye n'ibihe by'ama stress n'amamo bivanye no guhemukirwa bivanye nihamuka nagize na cengwara estomac nuko umubiri wacuhingura ubwinshi bw'iyo acide gastrique bica iturira impande z'umushishito bica bivamo inyanduruko yo kugwara ingwara ya estomac y'umushishito ikindi gikurikira gishobora gutera ico kibazo cy'iyo ngwara ya estomac ni kugira ama horreur cyangwa imyanya itandukanye yo gufungura uno munsi ya saa sita ubifungura saa sita ivyejo vya sasa uzofunga saa 8 hirya yejo zo kuriga umunsi wose udafunguye hirya yejo donc ihindagurika ry'umwanya ko buriya umubiri wacu ushaka donc ushaka yuko uwa education yungene donc ugume kurwara utonde nyene rero muri ico gihe yugume uhindurira donc hagera y'amasaha umushishito kiyatanda ko wava wakira imfungurwa ko uzobirabe kenshi umubiri hari ukuntu donc uba eduke nk'akarero ngoma ndaguhe nimba umenyereye kuvyuka saa 6 z'igitondo ugashaho réveil imisi yose ukamushaho réveil ukamara nk'ukwezi 6 juste igeze ira réveil kavuga ukamara nk'ukwezi ugacuzimya réveil imisi uzokurikirana ngo atareveil birimo y'amasaha ageze uzocuvyuka kuko umubiri waba eduke ucumenyera rero umubiri wacu umaze kuba uwumenyereza ko saa 6:30 cyangwa saa 7 ari ufungura donc hari ukuntu ucu secreta ama enzyme na amasuke gastrique kugira ngo witegure gusa imfungurwa rero urarindira nturo ejo kirwa musi udafunguye donc iryo hindagurika ry'imya yo gufungura biri mu bintu bituma abantu bashaka kugwara ama estomac nabo abantu usanga bagira ibifungo kenshi bashobora kugira ico kibazo ko umva usanga bari mu majene donc biri mu bintu ushobora gutera kiraho nyene muganga none uwo duhanura gute twebwe urazi ko jeki igihe ni hatari usanga urabuze umwanya wo gufungura canke aho wari witeze gufungurira birabuze canke reka tureke ivyo byo kubura umwanya wo gufungura ugasanga uriko urakora ibindi uwo duhanura ko tworeka ivyo turiko turakora tugafungura canke no kwimenyereza nyene yuko umwanya apana wa wundi nyene
murakoze cyane muri ico gihe mugiye mumaze kumenyereza umubiri yuko saa sita n'inusu ufungura nubwo utofungura kwa kundi uhora ufungura ntihabure n'akantu na gato ushira mu kanwa kuko umubiri wawe witeguye ubutanguye gusekrete yama enzyme kugira ngo itangure gusya za mfungurwa rero igacibura ni hahandi hacaba wamurengera ucibura icisya icitangura rero guturira impande y'amapawa ya estoma icitangura donc uko wa ofi wa mzuru ko hagenda imisi irengana bigaca bigutera ico kibazo nk'abantu basanzwe bagira ibifungo vya cane byo kumbure turaza kwibavuga mu nyuma ingene bobigenza kuko nishobora kubabuza gusenga amasengesho jene ibifungo birakenewe naje ndo mu Kristo sanzwe senga ndabigira mugabo hari ukuntu nza kubivuga ku basanzwe basenga kugira ngo birinde uko kuntu rero tukivuga zamvo zishobora gutuma umuntu ashobora kugwara indwara y'umushishito inyuma y'ivyo twavuze ikindi gishobora gutuma umuntu ashobora kugwara estoma hari imfungurwa ivyo dufungura habaho imfungurwa ibitwinjiramo biri navuga ko bishobora gukabura gutuma ushobora kugwara iyo ngwara ya estoma nk'akarero nk'abantu basanzwe banywa inzoga ijya alcohol igenda buke buke iturira ya mikweze ya estoma za mpande za estoma z'umushishito z'indani ku buryo ushobora ko cyaba inflammé akagira ivyo tuta inflammation bwa bushe ikindi abantu batuma itabi abantu batuma itabi cyane baragira ico kibazo biratera ingwara y'umushishito ikindi imfungurwa nyene dufungura nk'akarero abantu bafungura ibintu biri très épicé nk'akarero ipiripiri cyangwa matangawizi ivyo biraturiye biri mu bintu bishobora gutera kugwara ingwara y'umushishito ikindi naco gishobora gutuma ushobora kugwara ingwara y'umushishito ni uretse ivyo dufungura n'ibindi imiti yo kwa muganga hari imiti yo mu bwoko twita ama anti-inflammatoire non steroidien ni imiti dutanga kwa muganga mu ngwara zitandukanye nubwo ntovuga ngo umuti witwa ko bashobora kubifatira hejuru akivuga ngo uyu muti sinzofata ni imiti kenerwa turayandika nubwo ishobora gutuma umuntu ashobora ico kibazo turayandika mugabo ni mu gihe umuntu yafashe igihe kirekire au long cours umuntu yafashe ama anti-inflammatoire non steroidien au long cours igihe kirekire niyo ushobora kumutera ikibazo cyo mu mushishito rero ivyo ni mu bintu twavuga ko bizi imbere y'ibindi mu gutera iyo ngwara y'umushishito uretse ko rero n'umuntu ashobora kugwara ingwara ya estoma bivanye n'amatraumatisme ugize accident ugasanga indani habaye ikibazo hagakomereka ushobora kugwara mu nyuma y'amaparoi akagira ama inflammation donc ama accident donc ama traumatisme atandukanye ushobora kubitera mugabo ahanini cyane mu bishobora gutera iyo ngwara ya gastrite ya estoma nivyo twavuze ya bakteri yitwa Helicobacter pylori ego umuntu ashobora kutagira ivyo byose twagiye tuvuga mu nyuma mugabo ugasanga ni ya bakteri yabiteye bakteri bisigura ngo ni ibintu ni microbe ego ni microbe iba iri mu mubiri donc yataka umubiri igacataka gace ka estoma iyo microbe rero iva kuki yitwa Helicobacter pylori isanga mu maraso nkuko ushaka kugwara infection mu maraso ni yama microbe usanga mu mubiri yataka umubiri yoyo umuntu arashobora kumwataka kuko microbe usanga asanzwe ari mu mubiri mu gihe imaze ko iyo Helicobacter pylori imaze kwataka rero agace ka estoma gaca gatanduka no mu maraso tubipimo turabipima turaza kubivuga hanyuma mugabo iyo niyo itera mu bice byinshi birenga 50% kugwara estoma gasanga umuntu afungura mu myanya neza nta bintu by'ama stress nta nzoganywa nta piripiri nta batanga mugabo wasanga yayitewe nico rero mu ncamake ivyo nivyo bintu twovuga ko bikunze gutera ingwara y'umushishito ya estoma rero aza kutubwira kubera ikivyuka canke kubera ikishobora kudutera mwumvise n'ibindi ama inzoga kugira stress mu mutwe kwiyumvira cyane ama traumatisme nanyene wayavuze imyanya itandukanye yo gufungura ni ibintu byinshi bitandukanye mwavyumvise rero reka dufate umuntu rero yafashwe n'iyo ngwara yatewe n'iyo Helicobacter pylori voilà iva kuki canke haba habaye iki kugira ngo ishobore kumwataka okay bon mwe kumuvugamo baza kwijanye na crise ego musanzwe umuntu agwaye estoma canke gastrite
icambere cyo iri ubwoko bubiri habaho gastrite aiguë na gastrite chronique. Gastrite aiguë yoyo irreversible ushobora kuyigwara mu mwanya muto ikakumera nabi mugabo mu nyuma bigahera. Mugabo chronique byo wagize n'ama crise kenshi byama byagarutse haraba rero ama facteur déclencheur za crise bishobora gukabura crise kuko utari muri crise umugoyi wa estomac umeze neza nk'abandi yego ugwara iyo wagize crise ya estomac ugacuribwa. Rero bishobora bikunze gukabura ama crise ahanini icambere ni ya alimentation umeze neza ufunguye ikintu ki estomac idashobora koroherwa muri uwo mwanya crise kikuvyuka. Icya kabiri igishobora kumubure gutuma kandi ugira crise ya stress ko ituma umubiri uhingura ya acide gastrique ku bwinshi gatiturira za mpande z'umushishito ugacuribwa. Ikegera gatatu ushobora kuba uri mu ikindi naco ni changement climatique bana iyo hakanye cyane buriya umubiri wacu haraba ibyo twita les réactions métaboliques imfungurwa zikozi umubiri cyangwa estomac hariko hasi imfungurwa rero ma réaction métabolique zirakenera ibyo twita énergie bivuye muri chaleur iyo hakanye cyane ama réaction métabolique acaba lente rero kuri ya lenteur ya ma réaction métabolique akogwa mu mubiri iyo hakanye ima reaction métabolique agenda buke biri mu bintu bishobora gutuma nk'abantu bakunze kugira ama crise hakanye cyangwa ikirere gihindutse ugasanga nko mwijoro usanga kenshi no usanga baribwa cyane kuko haba hakanye reaction métabolique zilante so kuvuga ngo igihe cyose ngo hakanye ngo umuntu estomac aribwa mugabo ni facteur favorisant hakanye shobora gutuma donc haba déclenchement ya crise ego rero ahanini cyane ni ivyo bikunze gukabura ya crise ivyo dufungura ama stress kugira ngo habe ihingurwa ry'umurengera rya acide chlorhydrique nige rero ama cause twita ama cause ari inconnu ishobora kugira crise atakindi kintu cyawe kabuye ugasanga ngivyo biraje uragize crise cyangwa ya bacterie iyo kwiterigwirirana donc umwanya n'umwanya ugasanga irivyukiranije iraguteye crise ego. Voilà, ama crise rero nayo impamvu ico gihimba navuga ati c'umubiri canke cibigize umubiri w'indani ubishobora kugira ingorane ugasanga uragwaye uwo mushishito. Hari abantu usanga bafunguye ikintu ugasanga ntikibaguye neza ugasanga aragize ama allergie niyo no mu bwoko bwa estomac cyane. Murakoze cyane ego ivyo biratandukanye na estomac izo abari allergie zisanzwe umuntu ashobora gufungura imfungurwa kanaka ugacufurutira mu mubiri ivyo singwa na estomac ivyo abari allergie ego ariko hari biratandukanye nyene hariho umuntu dufate nk'abaje abantu badafungura inyama hari umuntu afunguye inyama uno munsi acaribwa cyangwa se kuzoyifungura kugira ngo agire ese ejo agacafurutirwa. Okay, bon. Uvuze kuribwa rero ntacu turaza kubabwira ibimenyetso kwanza vya estomac ingene bimeze ego mugabo uvuze kuribwa sawa muri ico gihe bari estomac mugabo gucufurutira kugira ibindi iyo nama allergie izo ni allergie ntaco bifana estomac mugabo kuko estomac nko twabivuze hari ibintu bikabura estomac uretse vya bintu twagiye tuvuga umuntu afu inzoga itabi pilipili ibintu kandi nikindi novuga ni sukari ibintu bisucre bisosa biri mu bintu bishobora gukabura crise ya estomac ni kintu benshi abantu benshi batazi ibintu bisosa buriya birakabura crise nubwo atari direct ubwo nyene mbwa inyanya umwanya kanaka kwana wasanzwe rwa estomac bazo bigendereza bazosanga unywe ikintu gisosa mu nyuma gato ushobora kumva akantu ego nikindi ibintu binuza ama graisse ibinure birashobora kugira ama crise mugabo plus tard mugabo ivyo bindi biturira byo ushobora kugira na crise mu rumwe nyene uri kufungura mugabo nk'isukari cyangwa ibintu bibinure ama graisse ushobora kugira crise inyuma y'umwanya cyangwa amasaha kanaka ego rero nkucyo waruvuze c'inyama ishobora kuba estomac yawe idashobora gutolera inyama nkuko udashobora gutolera ubugari ugasanga umwe nibiharage kandi biradependana n'umuntu biravana n'umuntu jewe ushobora kuba ngo estomac no gwa estomac bwo ndi ibiharage bikamerera nabi mugabo ubiriye ntihagire ikibazo biradependana n'umuntu mugabo en general ivyo bindi twavuze ipiripiri tangawizi inzoga itabi byo nibifata bose mugabo imfungurwa bica bivana n'umuntu n'ubundi tukiraho nyene hari abantu badafungura inyama kuva bakiri batoyi bafunguye inyama ugasanga bararibwa ugasanga bagize ikibazo cyo kuribwa rero ukaba batubwiye yuko umuntu adashaka kuvukana estomac mwico gihe biba ari biki
Okay, ni yama allergie twavuga. Donc uretse ko estomac ushobora kuribwa muri estomac iko kuribwa ushobora kutaribwa no muri estomac gasanga no niveau y'ama intestin usanga ari niveau y'ama intestin kuko ajya ma villosité intestinale utuntu nyama y'ivyo mu nda tumeze nk'isume tumeze utuntu rero muri ico gihe ajya ma villosité arayajisa ijya reaction ushobora no kuribwa mu nda bisanzwe mu mukondo mu ma intestin bivanye nuko wagize allergie kuri iyo nyama niho ndusanga byose nigira nginyama byose nigira ngiya ego. Umuntu rero yumvise amakoze ashobora kuyirinda sinzi ko ikibazo ngo rero kugira ngo umuntu abone yuko yagwaye canke yafashwe n'iyo ngwara y'umushishito nibi. Murakoze cyane ibimenyetso by'ingwara y'umushishito icambere umuntu ushobora kugwara estomac ari wo mushishito ntugire ibimenyetso mugabo kabigira ibimenyetso ari uko wagize crise icambere umuntu ababara aha hagati y'imbavu amaja hagati wumva kubabara amuna kagace ko nga ubabare ukumva umengo muri region epigastrique mu kirundi umengo ntikiririshe cyane sinzi ko bahita gute hari zina bahita hano sinzi mu kirundi ngashobora kuhita mugabo ni region epigastrique ugacubabara amaja ngaha kandi ko umushishito uhereye mu bice byo ngaha ugana umanuka amaji bubamfu rero muri ico gihe umugwayi ashobora ububabare bufatiye aha cyangwa akabugira ububabare bw'ino munsi y'ibere ry'ibubamfu ego akenshi uzokumva umudamu aje kubwira ngo mfise ububabare ha munsi y'ibere ry'ibubamfu muri ico gihe uri umuganga ucumenya ishobora kuba ari umushishito kubitera cyangwa mbabara ngaha ku mutima ikindi ubwo bubabare buragira ivyo twita irradiation buratera imishwarara ubabaye ngaha ushobora guca ubabara nino inyuma mu mugongo aho bitumberanye urabona aho bitumberanye amaji inyuma mu mugongo cyangwa aho bitumberanye n'aha munsi y'ibere ry'ibubamfu mugabo gakubita imishwarara ama irradiation inyuma mu mugongo. Ico ni kimwe mu bimenyetso bishobora guranga umuntu asanzwe agwaye ingwara y'umushishito. Ikindi umugwayi wa estomac cyangwa umushishito ashobora kugira isevu agasevagura uzokwama kenshi yagize crise agasevagura ico ni kimwe mu bimenyetso vya estomac. Ikindi imibe ashobora gutura imibe ikindi naco arashobora kugira ikirungurira akagira amaperosis ikirungurira cyane igifaransa cyo kibandanye ego akagira ikirungurira cyane ikindi naco ashobora kugira ivyo twita plenitude abdominale inda ikuzura afunguye n'utunaduki inda igaca yuzura akagumva yumva ahaze ikindi naco abo bantu bamana ikibazo ca constipation kugumbiza bakagumigwa iyo bagiye ku mwanda mukuru bikagorana kikanira umwanya muremure ikeshi usanga biterwa n'ico kibazo cy'umushishito rero iyo estomac imaze kwevoluwa igakomera hari n'ibindi bimenyetso nk'akarorero ivyo twita hematemese n'amavomisma no kudahwa kugeza aho ushobora kudahwa n'amaraso ego estomac irevura ku buryo umuntu aza dahwa n'amaraso ikindi naco urashobora kugira ivyo twita melena kuko muri ico gihe estomac ingene imeze na cyane ya Helicobacter pylori ya bakteri igenda kuri estomac ikaguma inunuza y'ama muqueuse ya estomac igakaya ivyo twita ama hémorragie aiguë ikavisha amaraso kwa kuvisha amaraso rero kwa kudahwa ni ya maraso donc ya inflammation yabaye créée na ya Helicobacter pylori ugize hematemese udashwe ubigaca bizanana n'amaraso kandi ya ma effort yo kuvomisa za nguvu bigaca bituma ino hameza nkacubuka bigaca bizana n'amaraso iwo wagize hémorragie digestive haute nige ushobora kugira ivyo twita hémorragie digestive basse ho ugacugira ivyo twita melena n'amaraso acazanana mu nzira y'umwanda mukuru umwanda mukuru tuza wirabura ego kenshi bikunze gutegwa n'ikibazo c'umushishito rero uwo mugwayi estomac ashobora kugira ikibazo cyo kubura akayabagu akamana bura akayabagu kibaza ngo ni inzoka nibindi mugabo estomac irabitera ukagira n'ikibazo cyo kwamana intege zicitse kuko umaze kugira ya ama hémorragie digestive kwa kuvisha amaraso jama hémorragie aiguë kwa kuvisha amaraso kubira ya Helicobacter pylori muri ico gihe amaraso acagenda agabanuka ushobora kugira anemia igabanuka ry'amaraso muri ico gihe ucamana intege nke zo mubiri ukagumva umengura nta nguvu nta kayabago kujya byo twagiye tuvuga rero ahanini cyane ibyo nibyo bimenyetso twavuga ko
biranga umugwayi agwaye umushishito mugabo bikaba bitangurwa nuko kubabara ushobora kugira ikimenyetso kimwe ntugire ibindi sima kugira ivyo byose twage tudondagura ni nko ushobora no kugwa rest mukaza usevagura gusa mugabo utaribwa atase kirungurira atamibe ugasanga indeguma yuzura ugasanga wamana constipation rero bifite ibimenyetso bitandukanye ushobora kugira kimwe canke bibiri canke bitatu cyangwa ukagira kimwe muri ibyo canke n'igihe ushobora kugira vyose ugasanga rimwe wagize ibi ikindi gihe ukagira ibi mugabo mu gihe usanzwe uyigwaye turagere ku muntu ayigwaye abantu bayigwaye uzamwumva ngo baramubujije ibiharage ngo baramubujije umuceri ngo baramubujije umva ku bintu bitandukanye ivyo babujije nivyo biba vyabiteye cyane. Okay, murakoze cyane. Ivyo bababuza biravana n'umuganga mugabo kumbure nuko umuganga aba atabaye président cyane musanzwe umugabo wa estoma nta mfungurwa zindi tumubuza ngo twagiye twivuga bivana n'umuntu n'uwundi. Ivyo tumubuza ni bya bindi biturira inzoga, itabi, ipiripiri, matangawizi cyangwa ibintu binuze cyane bishobora gutera amapigastragie plus tard inyuma amasaha kanaka kuko bica bituma aba ikibazo muri vesicule biliaire donc vya binure bigaca hari ukuntu bizibira ikora rya estoma ino ko hari ibindi bice biba vyazibiwe hama mugabo nk'ibiharage wowe ushobora nkuko twavuze wowe ushobora kurya ibiharage tugwaye estoma twese mugabo nturibwe mugabo je nkaribwa muri ico gihe ubaganga ni ivyo bindi ntikubuza wowe ubwawe ushobora kuba uzi imfungurwa zitakorohera ni wowe ubwawe ucumenya ntinyorohera ahubwo igitoki barakibabuza kenshi so kubibabuza n'igitoki nuko nyene je nshobora kuba ngwa estoma ndiye igitoki nta ngorane nsingira ingorane bwo ukiriye ukagira ingorane akenshi usanga nuko indani mu gitoki hari utwatuntu tuguma tumeze nko twindani kenshi dukunze gutera ikibazo muri estoma mugabo si bose wowe ushobora kugifungura ntugire ikibazo je nkagifungura nkagira ikibazo rero bivana n'umuntu mu gihe izo mfungurwa nk'izo ntitwigera tuzibuza umuntu mugabo ibya bindi twagiye tuvuga nibyo dusanga tumubuza umuntu ko byose automatique bitegerezwa guteza ikibazo mu mushishito. Hari abantu bakunze kuvuga ngo umuntu agipiripiri kenshi tujya tubuto tw'ipiripiri ngo ni ngombwa ngo buratera estoma nivyo canke si murakoze cyane nuko kumbure baca batkonfonda cyangwa gatahora ukundi si twatubuto tushobora kumutera estoma mugabo ni kwa kuntu itera brûlure kujya kuba mu nyamikezo ya estoma itera iturira nkuko twagiye tubivuga kugibaba niko iturira neza ego ni nka tangawizi urazi ko tangawizi uyinyoye no mu kanwa roshobora kumva ari kurababwa cyangwa mu mihogo rero ishise muri estoma iguma ibaba kwa kunikituriye kitera ama inflammation si twatubuto tubitera ko mu byo dufungura byinshi hari tubuto bitandukanye mugabo ku piripiri niko kundi twavuga ko kujya kunu ibaba nari indani ikitera ubushe ego hari abantu mu kugipiripiri ahubwo ubu basigaye badukuramo turya tubuto niko dutuma estoma bayigwara rero nje bituma nagombye kubaza ati estoma itegwa nasiga biri mu mpamvu estoma uyigwara kujya kuntu turya tubuto tw'ipiripiri urambwiye ati hibambewe sivyo ipiripiri ni piripiri wayigitagira utubuto wayigifite utubuto uragwara estoma ego ujya utubuto twa piripiri cyangwa ntutuge sico bisigura ngo niho hocirwa mugabo piripiri nya piripiri nyene iratera estoma ushobora kutajya twa tubuto mugabo ukadukura mugabo izokugwaza estoma mu gihe usigaye bajya zirya ry'ikizungu tumwe twutuzi zose nico kimwe jewe narabaye mu gihugu c'ubuhindi n'abantu ba mbere ya zose ngo ziri mu ipiripiri jewe amosozi yaguma koroka n'ibisero gakoroka kubera ipiripiri rero mugabo rero bivanye no kubo babikuriyemwo organisme yabo yimaze kumenyera ego hariho abatari bake bazigwa ama estoma mugabo harabaho abantu usanga bivanye nuko babikuriyemwo organisme igimba c'umubiri gitangura kubaho kimenyereye ya piripire utwana bagitangura gikura tutangura nyuma y'ajya amezi 6 y'ibere batanguza twatuntu udufruyi ubuyi usanga birimo kandi bayitekana n'injya ipiripiri nwagize no kumeza bakongera mu yindi je byananira gufungura n'umukati uri mu ipiripiri ikintu cyose kiretse ivyamwa banko bitatetswe biri ku barabara dusanga mugabo ikintu cyose yamari ipiripiri je naragira ikibazo cyane yego uretse ko ngeze kwa mudoko nakora mu bitaro kanaka hajariye wacu usanga muri ico gihe nkasigura abagenzanya bwa Paul wacu usanga donc hari utuntu hajye nyene duta tumeze neza yego
Rero ko twaba nyine mu ma hotel nyine yo ku bitaro utusanga ari abatavyoroza ugasanga kandi no babwira kubera iki mu biteka n'ipibe ngo ntibikunda ko babiteka atapiripiri niko basanzwe babayeho utusanga ututuntu twapimene tutwumbesheje wa kuntu twe tudashobora kurya zitagira umunyu utagwaye nk'uko nyine ucumengo umenga c'est pas normal umuntu gufungura indya atamunyu urimo nabo nuko ucumengo je ntibantahura none ipiripiri ko bo babikuriyemo ni nko twakuze turya umunyu tumunyamenga c'est normal ego rero nuko bimeze navuyeyo ashigiye cyose namaze yari ibiro vyanje byagiye bikoroka bivaye nuko ntafungura byo ko rifuza ego rero nivyo mu bintu ushobora kwabura crise canke mu bimenyetso bishobora guterwa niyo estomac ku basanzwe bayigwaye canke batanguye kuyigwara umuntu yashobora kuba gwaye estomac mvise ikiganiro ashobora kwibaza ngo mbega estomac umuntu amaze kuyigwara irakira murakoze cyane estomac hanini cyane zigwara gutandukanya mugabo igwiriye ni gastrite inflammation de la muqueuse de l'estomac nk'ubushe rero iyo gastrite habaho iyo aiguë irréversible kandi irakira mugabo imaze kuba chronique muri ico gihe ntikira mugabo habaho imiti irashobora gutuma ushobora gufufaza ukamara n'igihe kirekire turi kugira ama crise ego mugabo iyo aiguë irakira neza tangorane sans trace mugabo chronique irafufaza imiti irafufaza mugabo kandi ukamara igihe kirekire nk'uwakize mugabo gitabuze ku kindi gihe ushobora kumva uri kuraribwa rero muri ico gihe turiko tuvura twisunze ivyo byose hari imiti itandukanye dutanga kwa muganga konko nkasanzwe nkorera ku bitaro byo kwa Johnson turayipima estomac dupiye biciye mu maraso tugapima ya Helicobacter pylori tugapima ya Helicobacter pylori ko estomac ipima gutandukanye dushobora kugira diagnostic clinic ukatora umuntu agwaye estomac wisunze ibimenyetso twagiye tuvuga cyangwa ukagira diagnostic biologique muri ico gihe upima maraso tugapima cyagipimo citwa Helicobacter pylori ya bacterie tukayisangamwo cyangwa ushobora kwipima maraso cyangwa rimwe ashobora gushoka ipima no musarane si hose bafite ico gipimo mugabo ngaho ku bitaro vyacu byo kwa Johnson turayipima mu maraso b'abantu batinya endoscopy muri ico gihe amabaza tukabapima kandi tukabavura ikindi naco ushobora ivyo twita diagnostic histologique muri ico gihe uragira biopsy na gace kamwe ka estomac kata nubwo ino mu gihugu cacu bidakorwa cyane ukaja muri laboratoire kagapimwa ukagira étude histologique n'igihe ushobora kugira rero ukoresha endoscopy fibroscopie esogastrodiodenal ni ikintu kimeze nk'igituyo umira kagenda kimurika ino karaba ya mikeze rero za mpande za estomac ko imikeze ya estomac isanzwe isa na rose iyo imaze kugira inflammation ikitukura iyo umuntu twayitwoye estomac turamuvura ikiri aiguë turamuvura kandi gakira burundu mugwe maze kuba chronique muri ico gihe kino dukora tumuha imiti isho kumaza amezi atari make ameze neza rero muri ico gihe twivura dukoresheje imiti itandukanye mu gihe ufise Helicobacter pylori ngo twavuze ni bakteri ivugwa na antibiotique mu miti dutanga ya estomac habarimo na antibiotique habari n'imiti tutama pansement gastrique usanga y'amasiro imeze nk'amata ikigenda izibira za mpande z'umushishito kumera nk'iraga pansement donc igenda ifuka kuko estomac mu mpande zaho hamaze gucubuka mu cigenda nyine ifuka kigira pansement gastrique rero uretse imiti dushobora gukoresha ikindi kumbura abantu batazi amata burya arafasha kuri estomac ikijwa role y'uwo muti nka pansement gastrique uri kuribwa na estomac nywa amata bizogufasha isoso canke ivugo ifyufyu bizogufasha ku ya pansement gastrique kuribwa estomac tari hafi ushobora kuronka umuti nywa amata arafasha cyane yari yose mugabo no sayashushe ivyo bavyiza canke gusa yari tiede gusa kanye cyane bisanzwe nayo nyine wo yakoresha mugabo no sayashushe ivyo bavyiza cyane rero ni kimwe mu ngaburo canke mu mfungurwa zishobora gufasha kuba nk'umuti wa estomac mu gihe umuntu ariko araribwa mugabo estomac turayivura kandi gakira maze kuba muri stade ya chronicité maze kuba chronique umuntu abimaranye igihe kirekire turafufahaza mugabo akamara igihe nk'amezi atandatu arenga crise ni mwagize ifise abagwayi batandukanye nkurikirana ku bwa estomac ngako kazi kandi bamamazanira n'abandi ko ndabavura bagakira no kuri ikiganza cyo kuvura abagwayi Imana yakimpaye kandi mani bandanye guheza gihe amina haraba generalize muri interna kenshi cyane niho abantu usanga benshi bakura iyo estomac ano nandi pour ça vrai musanga bagwaye estomac kandi niho bandurira biva kuki murakoze cyane ego abanyeshuri nko kuvuze nivyo
mbere ibice hafi 90% by'abantu bize mu interna usanga bagwa ama estoma kubera iki ni ya facteur ya alimentation muri ya makoze bijyanye gufungura kuko premièrement interna amasaha yo gufungura yego usanga bababwiye mufungura no masaha ugasanga kumuri ni interna ifite abana benshi murarindira nawe usanga groupe ya mbere yashikiriwe ya saa 7 n'inzu cyangwa saa 8 abandi bashikiriwe saa 9 abandi bashikiriwe saa 10 kumbure iwanyu wari umenyere gufungura vya 6 saa 6 n'inzu cyangwa saa 7 ikindi gihe naco ugasanga qualité alimentation y'ifungurwa sico kimwe wafungura iwanyu ugasanga hayicahindutse ugasanga ma interna nyine menshi usanga ari biharage ugasanga estomac yawe niko yasuporta ko nivyo wama uronka igihe cyose ukacugira intolerance y'estomac igacigira ikibazo ikaremerwa ku buryo fonctionnement yawe ushobora gucugira ico kibazo hindagurika ry'amasaha yo gufungura rero ugashobora no kumara n'umusoso udafunguye en plus kandi n'ama stress amwe munahura nayo muri ivyo mu interna rero uzosanga kenshi cyane abantu bize mu interna bagwaye umushishito. Arakantu rero ku bantu biga muri interna canke bize muri interna je nabona umuntu agwaye wasanga nk'umukobwa muri doctoire y'abakobwa ugasanga nk'umukobwa agwaye estomac hari yagize crise ugasanga uwo ngaha anye ntibaze ati none bafata imiti imwe ukazona hari imiti yaramuheranye ukazona agiye kumuzanira iyo wiwe ngo fata ngo biraza ngo kugufasha. Bon, ego imiti y'estomac ni imwe kuko novuga muri rusange ko ari imiti imwe sico kimwe na antibiotique canke imiti y'umutima canke ibindi ndwara usanga ubu ni makafatu mugabo y'estomac ni imwe umuti wamfashije jewe nawo ushobora kuwufata kandi crise zidafata co kimwe. Ego nibwo zidafata kimwe mugabo igihimba kigwaye n'ishakindi nyene nta ngorane donc umuti w'estomac ufashe donc uretse ko ubishobora gushika ukarengerwa kuko imiti kandi n'ingene ugwaye amadogre amwe ushobora kuba ngwaye uko imaze kuba sévère mfashe umuti nka tunini twita omeprazole turimo tudetindane arabo sanga kareba kidufata twarabafashe mugabo inyuma y'igihe kanaka avec la chronicité maze kumara igihe aho dufashe ntaco tumufashe muri ico gihe tugenda tuduza amanivo mugabo no muti wa estomac nawe ushobora kumufasha mu mwanya kanaka rero aho ufise hari gosanga umufashije mugabo rero mu gihe kumbure yamaze gukomera iyo estomac yiwe byashobora gushika ntimufashe mugabo muri umwanya ufise umuhaye ashobora gufashwa ku muntu rero atarafatwa niyo ngwara afise kimwe mu ivyo bimenyetso wavuze kumbura arasevura apana rya sevu risanzwe sinzi ko mushobora kubasigura isevu rya crise ya estomac ni sevu rya risanzwe umuntu asevura hariho amasevu umuntu uza wumva ngo arasevuye bisanzwe bimwe tumenyereye ariko iryo sevu rivuye kuri estomac naryo riza rimeze ukuntu. Bon, isevu ritegwa na estomac mu isanzwe abari sevu wenyine uryumvise ushobora gukwira ubwoba ira kwa alerta wenyine sico kimwe naka kasevu kaza rimwe gusa inyuma yo gufungura kagahera sevu ya estomac rirabandanya kandi ryamariza régulièrement sukuvuga ngo ndakagize no munsi nyuma nzokagira kandi gasevu nyuma meza 6 yushobora kutabari na estomac harabaho donc le muscle twita diaphragme iyo yabaye inflammé ushobora kugira isevu ushobora kugira isevu canke ukumva ngo nadahwa nibindi iyo diaphragme yabaye touché yabaye inflammé ibintu nk'ivyo mugabo sevure zishobora gutegwa na estomac rero ziratandukanye zamazigaruka kenshi zishobora no kuza en face ya crise wagize stress nibindi nk'abanyeshuri hafi yacu dufite interna imwe ntahenze kuvuga izina tukama twaronse abanyeshuri benshi kenshi bashitse basevagura bagatakaza ubwenge bakamera nk'uravye asevagura ibintu nk'ivyo base muri ico gihe kenshi dusanga bari muri soit mu kintu ca mutest stress bagomba gukora interrogation soit yariko akora interrogation soit yariko akora exercice ya kimu stress akuntu rero face ya stress ushogira ikimenyetso kimwe muri ivyo donc cyangwa bamushavuje yes bien sûr muri bya bintu twavuze ko haba sécrétion ya acide chlorhydrique annexe ihingurwa rya todo acide tuba mushishito mu byinshi muri ico gihe ishavu stress cyangwa n'ishavu biri mu bintu bishobora gutuma haba ihingurwa ku bwinshi ya acide gastrique iciturira umushishito nayo mpamvu mu bimenyetso by'iyi ngwara ya estomac hari abantu bazaza kubwira ngo je namanguma numva ngo ndarura mu kanwa ngo muganga mpima malaria ndababari no kandi ndarura mu kanwa akubwiye ibimenyetso ko usanzwe usanga ni estomac ko ya acide gastrique imaze kuba nyinshi iraduga
igacugira monte acide gastrique mu kanwa ukacumvura bishe mu kanwa kumengwe ngo rarura mu kanwa rero muri ico gihe acide gastrique baye kuba nyinshi ucugira ayo makrize amasevu ibindi amapigastrage ukaribwa n'ibindi yego hari ikintu gikunze kuba abantu bakuze navuga ngo ababibi n'abatama bakuze bageze mu zabukuru ugasanga bapimye ingwara batigeze bagwara bakira abajene ahubwo bayitoye bari mu myaka navuga mu ma 80 mu ma 70 ugasanga iyo ngwara niho yadutse mbega ni esto biba yarushe iba yashaje biba byagenze gute murakoze cyane dufatiye muri rusange nk'ingwara zitandukanye burya umubiri organisme yacu amaselule arageraho asaza ego umuntu akiri muto arabaka renouvellement amaselule agomba mugabo umuntu akotera akura umubiri ugenda uruha y'amaselule agenda ruha ryashobora kutaba renouvellement nkuko vyategerezwa rero umubiri ni nkuko imodoka iri kwirakora icuma kirononekara kigenda gisaza n'umubiri niyo mpamvu usanga uko imyaka iteri yiyongera abantu bagenda bagwara bazana ibigwara ko umubiri bya bihimba by'umubiri gitera bisaza rero no kuri estoma naco nyene kiraba iyo umuntu atera kura ya estoma ukuntu yakora kwa guhingura imfungurwa kwa gusya n'ibindi za nguvu yakoresha uko aterakura bitera bihinduka za mfungurwa ufunguye rero ugasanga kumbure ziragumiye cyane estoma muri kwa gusya ikirengegwa ciba depasser ikigwara rero udusanga abantu bageze mu za bukuru bazigwaye zo estoma cyangwa izindi ngwara bivanye n'ibihimba by'umubiri kutera biruha yego rero ivyo vyamaho imyaka ikwitera yiyongera ibihimba by'umubiri bitera biruha bigatuma haza ingwara zitandukanye Ziko hari ikintu twibagiye ego marusha kwivura igakira mwabitubwiye hama mwirinde ivyo bintu rero comme conseil ego icambere iyo estoma itavuwe hariho ama complication ingaruka icambere ushobora kugira ingaruka z'ama ulcer gastrique kwama ugize ibibazo byo kuribwa moindre geste ukagira crise ushavuye gato gusa crise agastress gato crise rero ico ni kimwe mu ma complication ndigira kabiri ingwara ya gastrite ishobora kuevolua vers cancer estomac ishobora gutera cancer yo mushishito ego ya helicobacter pylori twavuze igute ya estomac yo estomac ishobora kuevolua ukagwara cancer yo mu mushishito bivuye kuri estomac niyo mpamvu kuyivuza hakikare ari vyiza ntugumwifatira ngo nzokugira twaduti nzokugira twaduti kanaka byomfasha wumvise ko ufise ibimenyetso muri bitwagiye tuvuga by'ingwara y'umushishito shika kwa muganga bakuvure ikindi naco twabonye ko mu gihe estoma wigwaye imaze gutera ya inflammation iragira hémorragie aiguë tugende visha amaraso ushogira complication ya anémie igabanuka ry'amaraso kandi complication yindi ni amaigrissement ucusanga umuntu acaguma yonze kuko ntashobora kuronka kabiri kuko agenda hava ivirana ry'amaraso muri we ya hémorragie aiguë ikindi naco kubera ko bitera ya complication yandi kubura kayabago asanga umuntu mu buzima bwiwe nta kayabago yigeragira kimvira biva gasanga misanzo ari usanga biko bitegwa n'ikibazo cy'umushishito rero ayo ma complication cyangwa zo ngaruka zishobora gutera ingorane mu nyuma kugesa ushobora gutera n'urufu ko gwa cancer ya estomac ushobora gufa ugize ikibazo cy'igabana ry'amaraso ushobora gufa cyangwa kagira izindi complication zindi zitiko niyo estomac ego rero muri ico gihe abari ko baratwumviriza mu gihe wagize ivyo bimenyetso byiza ihutire kwa muganga byoba vyiza rero mu kuyikingira icambere tegura neza orere yawe yo gufungura ku buryo utagira ihindagurika kuri babantu rero ngarutse kuri abantu bagira ibifungo amajene uri nk'umugwayi uzi ko ngoma ngira ibifungo nzi kurirwa uno munsi ndiriza inzara ngire mu gifungo muri ico gihe hari umuti tubaha ntashobora kuvugira izina ngaha kumbura bikeneye azoturondera ibanga ry'akazi nibanga ry'akazi ko nandi munsi yoja kuri pharmacy ngo mpumuti kana ugasanga bariko bakoresha imiti ukotera ugasanga sico kibazo afise mugabo dushikire nka muganga turamubaza tugapima dusanga ari byo rero mu gihe ugumbuje mu mafungo ugomba wisonzeshe uwo muti urawufata mu gihe agwaye estomac canke mu gihe atayigwaye mu gihe azi ko ayigwaye arawufata no mu gihe uzi yuko umushishito ushobora kuba kubangamira no gutarayigwara cane kubwo kwikingira izo ngwara zindi zishobora kwaduka mu nyuma ushobora kuyifata uwo muti bo ikindi naco ni kwirinda kunywa inzoga
gutuma itabi gufungura za mfungurwa ziturira mu mushishito amapiripiri tangawizi ibintu bisosa twavuze birimo bishobora kuba bigudeclencha crise mugabo si cyane aho ni kubusanzwe ayigwaye bishobora kumukaburira crise kandi umuntu agira crise naho aruko ashavuye gasanga niho crise iduka uwo mufashe. Yes, muri ico gihe aca yirinda donc ama stress kwirinda imyitwarire ko kwirinda gushavura ego nta muntu aburi imyitwarire ko nta muntu aburi ibibazo mu buzima mugabo ukiha amahoro kurumva ko ushobora gutera izo ngwara zo gushobora kugwara iyo ngwara y'umushishito. Rero ni ingwara mbi cyane mu gihe umuntu atayivuje mugabo uyivuje iravugwa kandi gakira kuko ibishinga ntenda bifite byinshi abantu basanzwe mvura ngaha ku kazi iwacu kunkorera mu bitaro bitandukanye mugabo akenshi bandingaho ku bitaro byo kwa Johnson akenshi namana ntatanze n'ibiganiro bitandukanye mu radio kenshi tuzovuga bavuga rondera Dr Boaz zo gufasha kujyana na estomac twabafasha kandi bikagenda neza. Umuntu rero agwaye iyo ngwara hariho nimero ziri ngaho hepfo ushaka kwandika tukagufasha kuronka Boaz kugira ngo gufashe kwico kibazo ufise. Nguma nsubira mu muntu tagira partage bikore kugira ngo usangize abandi bakiri ingwara canke bumve ingora nahiri utivuje estomac ikare ushobora kugora cancer mwavyumvise ushobora gupfa kandi utari gupfa nabavuga ngo umusi wawe ugeze ngo nturusimba. Ego buriya nkuko twajya tuvuga hari n'igihe ushobora kwiyumvira ngo ni estomac ni yangwa resanzwe buriya ibimenyetso hari igihe ushobora gusangira n'izindi ngwara ugasanga n'indi ngwara ukaguma wiyumvira ngo ni estomac uko ugize ibimenyetso ushika kwa muganga hari ingwara zindi ushobora kugira ubabara amajanga canke muri no ruhande nkuko twajya tubivuga atari estomac niyo mpamvu ushika kwa muganga urafashwa kandi tukamenya cyari ico dusanze ari estomac tukakuvura atari estomac tukavura iyo indi ngwara byo bavyiza cyane ku bantu bakunda kugwara ikirungurira cyane. Ego unumva ko hanini cyane ikirungurira ari kimwe mu bimenyetso bitegwa niyo ngwara y'umushishito ya estomac byiza shika kwa muganga hari imiti ushobora gufashisha kandi ukazogira ubuzima bwiza. Voilà, yari Dr Boaz avec MIJO Talent TV turabakunda cyane share ama commentaire aho ugwaye uvuge kugira ngo tugufashe arishura ama commentaire mwanditse muri commentaire nzobishura ku kibazo muzoba mwabajije. Reka tubabwe ko tubakunda cyane Imana ibane namwe mu byanyu hose sawa.